abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakuramukije inshuti mugenzi mukunzi w'iganiro abakunzi b'amahoro, uri kumwe na Rodasman Akiza ndagutunganiriza. Mu biganiro cy'uno munsi mugenzanje Samuel niyo kwizera aganira na Gracie Nibigira aho bavugana ko amahoro ari uruhara rw'umuntu uwo ari we wese. Reka tubatege yombi. Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro. Uyu munsi tukaza kuganira ku guharanira amahoro mu gihugu, ari naho tuza kuvuga twirabisha ko tuti guharanira amahoro mu gihugu canje n'uruhara rwanje. Amahoro mu gihugu ni karahara mu ruganda ntibacura. Iyo amahoro abuze haba hari intambara, urwanko, ubukene, inzara, ingwara n'ibindi. Muri ico gihe iterambere riba rimeze nk'umuzi w'ibuye. Ayo mahoro rero ari umushinge w'ivyo bintu byose kugira ahagararirwe birasaba intambuko zitari nke. Mbega none kugira umuntu ahagararire amahoro ayagire ayiwe bigenda gute? Umuntu yokora gute kugira intererano yiwe mu bijanye n'amahoro mu gihugu iboneke? Nizihe ngaruka iyo abantu bafashe minenegwe amahoro y'igihugu? Ivyo n'ibindi bibazo nivyo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro, aho turi kumwe n'umutumire akaba ari Gracie Nibigira arongoye ishirahamwe Restoration Burundi. Ndakuramukije ndaguhaye n'ikaze. Murakoze cyane kuduha kaze muri kino kiganiro no kudutumira. Rero ko bari kwadukurikirana nitwa Nibigira Gracie, nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Restoration Burundi, nkaba nahisemwo kuharanira amahoro. Yego turayaharanira kandi mu bikorwa dukora igisata cy'ivy'amahoro kirahambaye cyane. Murakoze cyane. Ni Samuel niyo kwizera ndemesheje kino kiganiro, turasubiye kubaha ikaze mwese. Twavuze rero yuko tuza kuvuga guharanira amahoro mu gihugu, hanyuma navuze nti turaza kwirabisha ko aho mvuga nti guharanira amahoro mu gihugu canje n'uruhara rwanje. Mbega Gracie, yo bavuze amahoro aya dukwiye kubumbatira tugaharanira nayahe? Murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Mu by'ukuri iyo tuvuze amahoro abantu he kwadukurikirana bo yumva mu mice nk'ibiri nyamukuru. Iyo bavuze amahoro ni jambo Bibiliya ivuga, nariko ndasoma Bibiliya nsanga inshuro zirenga 300 biravuga ijambo amahoro. Ni jambo no mu ndamukanya y'abayuda bakunda gukoresha shalom, amahoro, kuvuga bavuze amahoro cyane cyane Bibiliya ishatse kuvuga amahoro akwiriye. Amahoro akwiriye no kuvuga ni mu buryo bw'impwemu y'umuntu. Paravuga ko umuntu agizwe n'ibintu bitatu. Avuga impwemu, umushaha n'umubiri. Rero tuvuze amahoro rero ni abantu bariko badukurikana bo byumva muri ubwo buryo. Hama ikindi mu gifaransa ico bita la paix positive et la paix négative. La paix positive canke amahoro nyayo canke ashitse ni mu gihe abantu babayeho neza, bafungura, kuko tuvuze guhungabana kw'amahoro tuvuga umuntu yaraye ubusa, uwo muntu ntushobora ngo arafise amahoro. Umuntu avyutsa agwaye, umuntu ntushobora ngo arafise amahoro. Umuntu atashoboye kuronka umwana kwisho ntushobora ngo afise amahoro. Umuntu arakenera bijya bintu vyibanze, kurya, kuryama, kwambara, kwiyunguruza kugira ngo umuntu abe mu mahoro. Yego, hama iyo bavuze la paix négative naho bashatse kuvuga ngo nahantu hatari intambara, ni absence y'ibigwanisho. Cyane cyane ijambo abanyepolitike niryo bakunda guhagarara ko bavuze ati Burundi burafise amahoro. Hashatse kuvuga abarundi bararyama, nta masasu, nta baroberi, nivyo babashatse kuvuga abanyapolitike iyo bavuga amahoro. Mugatwe nk'abantu baharanira amahoro, iyo tuvuze amahoro tuba dushatse kuvuga n'aya mahoro yo mu kibana, aya mahoro ashitse, ingene abantu babayeho, ingene abantu bafungura, ingene abantu biyunguruza, ingene abantu baryama. Mbega abantu ntibakira mu nzu z'ivyatsi, mbega abantu ntibakiryama
mu mbaragasa mbega abantu ntibakigwaye amavunja ubukene nabwo ni kimwe mu bintu bituma amahoro ahungabana gose ntanze aho karorero mugabo hariho ubundi burero bwinshi cyane bwerekana ko abantu by'ukuri batagira amahoro urumva je sinuvuga nk'umunyapolitike ngo amahoro ni yose kubera atamabombe atamasasu ataki mugabo twebwiye nk'abaremesha amahoro tuvuza amahoro tuba dushatse kuvuga P positive no kuvuga amahoro ashitse mu kibano. Murakoze cyane turaza kugaruka kuri ayo mahoro mwavuze ariko tutaraza kuri ico nagira mutubwire none umuntu w'umunyagihugu ariko aradukurikirana cyane ariko aratwumviriza ari kwirimira amahoro avuga ko arayiwe nawe ari uruhara rwiwe mu kuyatsimbataza gute? Ego mbo muzikuri igituma natanze aho karorero no kubera tuvuze ko amahoro ari ukubura kw'ibigwanisho kw'amabombe wocumenga hari ibihugu byo byashitse ko hari ibihugu umwana avuka akarinda apfa kumbure atumvise abaroberi n'ibiki. Ego mugabo twe muri bino bihugu byacu biba byarabaye mu ruhagarara kumbure tuvuze amahoro absence canke kubura kw'ibigwanisho kurara mu ishamba turavyumva gose ko twe twarabaye mu ishamba twarajyamye mu ishamba kubera umutekano wahungabanye turavyumva. Rero umunyagihugu cyangwa mwene gihugu ariko aratwumva amahoro n'uruharagwe bwa mbere hariho gutsimbataza umutekano. Reka nkoresha jambo umutekano nawe nyene mu bintu byinshi hariho ibigwanisho ko abantu hashimikwa ishobora gutera igihugu bagatera kare tubayemwo bakoresheje ibigwanisho hariho abasuma bashobora kuza bakaturara kwijoro nibiki. Rero umuntu wese amahoro n'uruharagwiwe. Amahoro rero n'uruharagwe mu buryo bubiri nyamukuru bwa mbere nuko umuntu mwiza umuntu ari responsable umuntu birabi vy'igihugu twese biraturaba abigira ivyiwe. Zaburi 34 ku murongo wa 14 ho habivuga neza havuga ngutandukana n'ibibi ukora ivyiza rondera amahoro uyakurikire kugira ngo uyashikire. Ubwa mbere ko umuntu yanka ibibi yanka akarenganyo aherereye umusuma afashwe ariko arahungabanya amahoro mugana twende duhe kumuhungabaniza amahoro mu gusha tubona ko dukwiye kumukubita tukamwica. Umusuma afashwe nafatwe ajanywe mu butungane ashengezwe amategeko yubahirizwe. Hama rero ivyo umwirimizi iki biramuraba kubera ashobora gusanga umuntu ariko aramwiba ibiharage vyo yarimye womenga yoca yihora yoca mugirira nabi. Mugabo hariho inzira z'ubutungane naterero mu gutsimbataza amahoro mu kutiha ubutungane kuko niho ubutungane azoba aterereye mu guhungabanya amahoro. Rero kugira ngo ntahungabanya amahoro bwa mbere na inzira z'ubutungane nizo nziza. Bwa kabiri nuko yokora kibeshaho aha mu gisagara canke no mu bindi bisagaro vy'igihugu hariho imiryango myinshi umenga ivyarira barabara. Hariho kimwe c'ubukene bwo mu miryango aho usanga imiryango bavyaye abana mugabo ntibashobore kubaha ivyankenegwa ntibashobore kubagaburira ntibashobore kubaha indero yibanze kugira ngo abana baronke ivyibanze bajana kwishure babashe kwimvira kazoza kabo. Rero urumva nk'umwirimizi bwa mbere bajya abana baramuraba bwa mbere nivyo bararaba igihugu cose mu bwa mbere barabawe. Ubwa kabiri arafise uruhara mu gutsimbataza umutekano wahaherereye. Ego nuko no ivuga ku bantu batonye ko baratwumviriza ariko kandi si kubo gusa n'umuntu wese no murundi wese wa muri kino gihugu arumva ko imuraba bwa mbere ivyiwe biramuraba kuba responsable y'ubuzima bwe wenyene kumva ko ubwizwa gutera mu iterambere ry'igihugu. Ubwizwa nshingiro bivuga yuko umurundi wese abwirizwa guhagararira umutekano agahagarara n'amahoro agateza imbere ibikorwa vyiwe kugira ivyo bikorwa vye biteza imbere igihugu. Rero ivyo bikorwa vyawe uri kurakora burya sivyi wawe turabisangiye twese kuko igihugu kirakwaka ikori rijya kora igihugu ikwaka niryo rica rija kuvuza bantaho nikora niryo rivuza abagore bavyara ku buntu rijya kori iyo ribaye ryinshi niryo ryubaka amabarabara niryo ryubaka ibitaro niryo rihemba abakozi ba leta rijya kori niryo rihemba abajeje umutekano bamwe bajeje kubungabunga umutekano. Rero murumva ibikorwa vyanje n'ivy'igihugu n'ivy'abantu bose. Hari gihe umuntu yaguze umuduga umengano wiwiwe mugabo sivyo ujya mu duga urariha amakoro uguzeho nk'umuduga wunguruza abantu urumva uraterereye cyane mu kubaho neza kw'abandi uratereye umutekano w'abandi. Nuko no ivuga rero amahoro yanje n'ay'abantu bose kandi amahoro yawe burya nayo wanje
kandi ayo mahoro aturaba twese nkuko biri bivuga no muri Zaburi 37 naho nyene Bibiliya iraduhamagara naho nyene ku murongo w'11 gutsimbataza amahoro havuga ngo ariko abagwaneza bazoragwa igihugu bazonezerererwa amahoro y'umusesekara rero aya mahoro iyo abaye ayacu twese duca tuyanezerererwa muga ntushobora kurara rubunda hama ngo umubanyi wawe nawe arararagona ntibikunda swa turavuza induru umushire mu ruhagarara n'ibindi rero urumva kugira tunezererwa amahoro y'umusesekara nuko abanyi baba yafise yego ndumva yuko umuntu wese ku giti ciwe ahamagarirwa guharanira ayo mahoro ariko rero muri uko guharanira ayo mahoro twarabonye abantu bariko bararondera amahoro niko nibaza igihe bafashe nk'ibigwanisho akavuga ati jewe nakarambujije amahoro nanje ntegereza kurondera uburyo bwose amahoro yanje ndagarukane mbega ayo mahoro ararama nayo twohamagarira abantu guharanira muri ubwo buryo kuri sare amahoro twohamagarira abantu guharanira kuko amahoro kuyarondera ni mu nzira zibiri inzira ya mbere n'abantu biyumvira gukoresha ingimba kugira ngo bazane amahoro mugabo uzi kuri iyo nzira ifise ingaruka mbi nyinshi ingaruka mbi ya mbere nuko iyo ufashe ibigwanisho kugira uharanira amahoro bwa mbere nawe urasesa amaraso amatwebwe nk'abiza turazi ko gusesa amaraso si wo muco wa Bibiliya si Imana duhamagarira wica byinshi abarundi barayamaze ngo habagabo bagwaniye ngo ivyatsi sinzi nivyo bibahonera mugabo urumva igihe cyose ukoresheje ingimba wica byinshi je novuga ko wica byinshi ugakiza biki muri kahise kisi vyarashitse sinovuga mu karere ivyagiye biraba abantu benshi cyane barimbiye guharanira amahoro mugabo basanga vy'ukuri ivyapfuye byabaye vyinshi cyane nibaza ko bamwe bacicuza rero iyo abantu bimbiye guharanira amahoro bakoresheje ingimba bashobora kwica byinshi aho ni mu bihugu aho haduka imigwi y'abanyagihugu bagashiraho ibisirikare byo mwishamba bakagwana barondera amahoro mugavye kuri hapfa byinshi ariko no muri ca kibano hariho abagerageza kugira uwo mwete wo guharanira ayo mahoro mugabo ugasanga habayimwo yangimba mwariko muravuga mu kibano naho rero hari igihe abantu bagomba kwiha ubutungane nk'akaroro umuntu mufashe yivye kagomba gukoresha ingimba kugira ngo ugarure amahoro yiwawe yego mugavye kuri sivyo kubera burya amategeko aravuga neza ingene abantu nko mu kibano ingene abantu bashobora guharanira amahoro yabo mu kwisunga inzira z'ubutungane ego nivyo novuga rero igihe cyose abantu bakoresheje ingimba ubwa mbere ho birazana ihababuka mu kibano niyumvire nk'umuntu arakwivye hama mukoresheje inguvu muramwishe kubera ko yivye ubwa mbere urashesha amaraso bwa kabiri abantu barayibonye abana barayibonye bajya abantu bashizemo agatima k'ubukoko nabo ko gukoresha ingimba no gusesa amaraso nukuvuga uvuze ko kazokwama gakosorwa no gusesa amaraso no gukoresha ingimba muyani maje bavuze ngo akaruta kandi karakamira rya muntu uramufashe kumba umufashe yakononeye ukoresheje ingufu kubera uzimusumbye hama ikindi nuko ushobora kuba wihenze ugasanga habayeho kumubeshera twagiye tuyibona bakavuga ko nakari umurozi abantu bagacamufata bakamuturirira inzu je vyarashitse ivyo naribonye abantu bakamwica ko bumvise ko nakari umurozi mugasanga harimo urwanko rwo mu kibano rero gukoresha ingimba bivyara urwanko bivyara ibisebe vya kazoza ego mu gihugu mu kibano ivyiza biba bikenye cyane bizanywe no gukoresha ingufu ubundi buryo bugira kabiri ni gihe abantu biyumviriye kudakoresha ingimba iyo abantu bavyiyumviriye rero ivyo birashobora guteba mugabo nivyo bivyara umwimbu mwiza nivyo bivyara umusaruro birashobora guteba kuko ibisaba abagabo n'abagore buzuye ingufu z'umutima ego mwishengero buzuye ingufu za mpwemu yera nk'akaro mu buryo bw'igihugu hariho vyashoboye kuvuga bati ntituzongera gukoresha ingimba nk'akaro Amerika barashobora kwemera ko intambara zibera mu bindi bihugu mugabo ku butaka bwabo baravuze ati ntituzigera twemeye ikintu cose cotuma twebwe ku butaka bwacu amaraso aseseka nukuvuga bahisemo yuko ibibazo byabo mu gihugu cabo bo bitorera umuti badakoresheje igikenya aho rero muca mwiyumvira ubutungane ni gute ubutungane bwo butunganiza abantu bose ni gute ukoze icaha yohanwa n'amategeko ubutungane bugatuma abantu bose bangana kuko burya amategeko aranganyisha abantu bose hariho abantu rimwe na rimwe kubamanga bajeje amategeko agerageza kubakingira mugabo burya amategeko aratunganyisha twese
Ego rero aho rero muca muvugana ku rwego rw'igihugu ni gute ibintu bikwiye kugenda kugira ngo ntituze twongere kwiyumvira gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu bihanze ikibano cacu dukoresheje ingimba hama ugacuba umuco wigishwa mu mashure no mu kibano bikigishwa bigatsimbatazwa aho rero duca dukenera abantu beza abagabo beza bafise beza bo kubikora bafise voilà bafise uwo mutima bafise muri imico myiza bafise ubuntu babona inyungu z'abandi babona inyungu z'ikibano mugabo vy'ukuri ntibabone inyungu zabo gusa kuko umuntu burya remwe arafise akantu ko kwikunda hama mu kibano twamana abantu bafise agashusho k'Imana kaganje muri bo abo rero tubasanga mu bisilamu tubasanga muri bamwe twita badasenga no muri bandi basenga abo bantu rero agatima k'Imana kuko bivuga ngo umuntu ari mwe mwishusho y'Imana yani majambo umuntu wese arafise agashusho k'Imana muga agashusho k'Imana rero ntikangana hariho bamwe kadegeye abandi ari gakenyi abandi vy'ukuri kaganje muri bo aba rero kaganje muri bo iyo tubigisha umuco w'ivy'amahoro biroroha cyane baratwumva gose kubera aho gatima k'Imana muri bo karaganje bakeneye inkabuzo abo rero iyo bagiye mu bikorwa vy'uburongozi vy'ukuri baba abantu b'imboneza ku rugezo rudasanzwe kubera aho gatima k'Imana muri bo kaganje hariho n'abandi rero kazimye canke ari gakenyi abo rero iyo ba bantu bafise agatima k'Imana kaganje hagera igihe bayoboka atari uko babishaka mugabo kuri influence canke kubera ba bantu babaye benshi bafise agatima k'Imana muri bo bagaca baganzwa naho gatima bose bakisanga muri ico kirere c'agatima k'Imana abantu bose bakora ibintu bitumbereye kubera wa mutima w'Imana uganje. Murakoze abarundi bavuze ngo kahise karategura kazoza tugarutse muri kahise kacu hano mu gihugu cacu habaye gusamarira aho vyashitse hakaba gukorana ko ubwicanyi kwagirizanya ibintu na biriya habaye gusamara hehe muri kwa kubumbatira amahoro no kuyagira ayacu. Okay, ubusamazi bw'abantu hamwe gusa nuko ba bantu agatima k'Imana kazimye muri bo hageze igihe bakaronka ijambo kuko ubundi uyu muntu yazimye agatima k'Imana kazimye muri we bivuga ngo ivya kameremere biramenyekana n'ubusambanyi bijya ubwicanyi voilà hama bikavuga ngo kandi satani nta kindi camuza atari gusambura guhonya n'ibindi rero abantu ako gatima k'Imana kazimye muri bo usanga ibiganje muri bari ivyo iyo barosa akaryo rero bakaja imbere y'abandi bo sinzi mu mashengero ko abo bantu tushobora kubasanga umuntu ugasanga ari pasiteri muga kantu karazimye umutima w'Imana warazimye sinzi ko dushobora kumbasanga mu mashira hamwe mu migambwe kumbure mu gihugu tukabasanga mu ndongozi z'igihugu bafeshe ijambo rya nyuma mugabo nyamba ivyo vyarashitse nuko abo bantu agatima k'Imana kazimye umunsi umwe bisanze mu kibanza kanaka babwizwa gutegeka abantu bose ngene bikwiye kugenda nibo biyumvire kazoza ka kino gihugu yani majambo rero uburundi turimwo mu uyu munsi bwiyumvire mu myaka 50 iheze yego bwiyumvire mu myaka 50 iheze mu Burundi tuzobamwo mu myaka 50 izoza buriko bwiyumviga uyu munsi mbo rimwe na rimwe hari gihumenga hariho abantu tubitako mugabo urya urunganwe rwose rwamana intege nke rwabana n'inkomezi kandi urunganwe rwose ruragira intwari rukagira sinokoresha ijambo kumbure ko tuko turavuga amahoro mugabo rwamana intwari rukagira n'abandi bantu kumba atari intwari sinzi ko naye kuvuga ko rukagira n'abandi bantu kwagaso yabise ngo imihimbire mugabo sije ndarivuze mugabo urunganwe rwose ruragira abo bantu b'intwari n'abandi bantu atari intwari abo bantu atari intwari iyo bagiye imbere y'abandi urumva nivyo kugira ngo utere imbere utunge wewe inzira nizibira ushobora gutunga kubera wivye wafashe ubutunzi bw'abantu igihumbi bwose ukabugira ubwiwawe ugaca witwa umutunzi ivyo kugira ngo bishikeko birashobora gusaba kwica guhonya gukora amangetengete yose ashobora kugira ngo ushikire inyungu zawe iyo uronsa ukagira kuja imbere y'abantu urashobora gukoresha izo nzira kugira ngo ushikire inyungu zawe hariho abantu rero urumva ibibanza barimwo mu mashengero mu mashira hamwe muri politiki babikoresha mu ntumbero mbi kugira ngo bashikire inyungu zabo abantu rero jewe ndabita ko agatima k'Imana muri bo karazimye abandi bakaba bari mu bibanza vy'iteka vyo kuronga amashira hamwe amashengero kuba mu burongozi bw'igihugu bagaca bakoresha izo nguvu kugira ngo bashitse umugambi w'Imana mu kibano cabo hama ivyo rero biramanukana hariya mu kibano niko bigenda rero muri kahise ivyabaye nukuvuga bisobanura ngo n'abantu babi bagiye imbere hama twese baco baturongorera mu kibi yani majambo kugira igihugu ikibano gitera imbere dukeneye abantu beza
baje imbere y'abandi twese bagaca baturongorera mu vyiza abarundi bamaze ngo umuco uhera ibukuru ugakwira hose. Murakoze cyane muriko muravuga muti ivyo tuzobamwo mu myaka 50 biriko bitegurwa uno munsi. Hanyuma kandi mwatweretse ivyerekana amahoro ayo mwise amahoro P positive na P negative. Mbega uno munsi hano mu gihugu cacu ibijya mwavuze bishobora gutuma amahoro ahungabana, ubukene, zara n'ibindi, ivyo birahari birashika bikibonekeza. Mbega twovuga none ko dukwiye kwifata gute canke no munsi turiko turaremesha amahoro mbona turi ku kivi? Ego murakoze cyane, navyo nyene bisigwa mico ibiri, twese biri duhamagarira kwiteza imbere. Uriko araba no mu barongozi bivuga ko umurongozi w'abandi akwiye ko umuntu yibeshejeho habeshejeho n'umuryango wiwe. Hambwa kabiri nuko umuntu wese abarongoye yokora ico abwirizwa gukora. Gutyo twoba tuko turatera kugira ngo kibano kibe ciza. Ego wese yokora icabwirizwa gukora. Kuvuga d'abord urwanya ubunebwe. Umuntu akamenya ko ashika mu biro saa moya nyambatonda saa moya. Akakwe vyabiza akabikora neza. Bikavyara umusaruro. Muga turi mu gihugu umuntu akavyuka saa 3 saa 4 umunyesho yarahejeje amashure yahejeje kaminuza n'urusore ruraho n'urukumi ruraho rukaryama kubera yabuze akazi amabiblioteka ruguruye ntiyumviye kuja muri biblioteke asoma ibitabo kugira muri obere nibahamagara abahinga igihugu kironka abakozi bari karifye muri berbe nibahamagara abahinga igihugu kironka abantu bari karifye abantu babishoboye ivyo rero ubushobozi tukura hehe mu nzu z'isomero biblioteke rero aho ni kurunganwe gose hariho urunganwe rw'abarongozi nuko babizigirwa bakoresha amahigwe Imana yadutije akanya nyamba n'umurongozi wa restoration Burundi sinzokwanda umurongozi wa restoration Burundi imyaka yose umuntu arapfa umuntu arasaza umuntu biramugora uri umurongozi mu gihugu ntuzokwa murongozi imyaka yose mugabo umwanya ufise ni gute ukoresha kugira ngo ugaragaze impinduka uhagurutse ivyo urimwo ari umunyeshuri nakora igikorwa ciwe uko yabwirizwa kugikora ari umurimyi narime agambiriye kugaragaza vy'ukuri umwimbu. Yani majambo rero mwebwe muvuga tugerageje gusongora muvuga muti bibazo tugira mu gihugu ubukene buhari bw'ibi canke biriya sugutana kw'imyikoma ahubwo n'uruhara rw'umwe wese kugira ngo dushike kwiterambere rirama. Ego cyane muzi kw'uruhara rw'umwe wese hari gihe burya reka mvuge nk'umukuru w'igihugu wewe wariho kugira ngo amurikira abandi mugasi waje kurimira ku mitongo ryawe wewe wajeje gushiraho ikirere gituma ibintu bigenda neza ifumbire izoboneka leta izogerageza ishiremwe intererano kugira ngo abarimyi baronke ifumbire n'ibindi washiraho ico kirere mugasi waza kurimira mu itongo ryawe hariho ivyajejwe n'ivyo kandi birahambaye cyane umuntu wese ku rugezo rwiwe mugabo kandi naje ndafise ivyo njejwe rero umwe wese nuko biba mu kibanza ciwe akabikora neza ivyo abwirizwa gukora dukeneye abantu beza mu kibano kubera twaciye muri kahise ku ruhagarara rw'intambara uruhagarara rw'intambara ruvyara abantu bafise ibisebe bakomeretse hama abantu bakomeretse usanga imyaka yabo yose bamagwana kugira bakomeretse abandi ukwihora cyo gituma turi mu kibano ibihe vy'amatora vyegereje urwanko rwa politike ruca ruvyuka urwanko rw'amacakubiri ruca ruvyuka mu yani majambo hariho abantu babi bari hariya baguma bacanira akariro k'amacakubiri. Ego turiko turasozera mu mwanya muto dusigaranye muravuze muti mu bihe vy'amatora urwanko ruca rwaduka mbega none mwobwira iki abarundi kugira ngo dushishikare kuremesha amahoro muri kino gihe c'amatora? Ego icambere hoho nuko amatora azokwamaho abantu bakwiye kuvyumva azokwamaho mu bihugu vyatsimbataye amatora n'umuco ni ibintu bisanzwe cyane ntibiza n'uruhagarara mugabo twe turi mu kibano kumbura umuntu agendera mu duga mwiza n'umunyapolitike hama turi mu kibano kumbure abantu beza amahirwe atabaye menshi ngo batera imbere tubone umuntu yatanguje entreprise si benshi akagenda mu duga mwiza kuko yakoze ivyiwe muri kino gihugu kumbure turamenyereye umunyapolitike yagize amahirwe k'umushinga amateka iki agendera mu duga mwiza hama umupastori ishengero ryatemera agendera mu duga mwiza urongo ishira hamwe tukaca tugenda mu duga myiza kubera twagize amwe yo kurongora abantu ibikorwa dukora ugasanga rero abantu menga ubuzima bwabo bose babona ngaba babona mu bibanza vya politiki mu bibanza vya politiki sinibaza ko bishika 200 turi miliyoni 12 nibike cyane sinibaza ubwo umukuru w'igihugu abamukikuje
abashikiranganji abayobozi bakuru bajya abantu bashigwaho n'umukuru w'igihugu sinibaza ko bashika 200 abantu bava mu matora ashinga amateka n'ijana abakenguza amateka nibaza ko ari bake cyane ivyo bibanza nibikenye rero imiliyoni 12 tugiye kugwana ivyo bibanza ikigo twogihindura umunyota rero bwa mbere nuko abantu beza bohaguruka bakigisha umuco w'amahoro turiko tuvuga umuco w'amahoro mu gifaransa c'est la non violence nuko abantu ivyo boharanira ku banyepolitike bo bihanira badakoresheje ingimba kugira ngo ntidusange ivyo twibaza ko tugomba kubaka ahubwo turiko turabisambura mu ivyo amatora bakwiye kwirinda imvugo z'ubugararije za violence kubera imvugo za violence iyo zikoresheje hariho bantu agatima k'Imana kari hasi cyane bajya bavyumva ijana kwijana nibo baca bakora ikibuga sanga barusha shetani bati none uyu muntu niyarenguka imbere ya shetani azombwira atoya nawe warakabije iki kibi wakoze sinza handi hantu wacigiye abani abantu bagashusho k'Imana katarenze muri bo mugabo abantu bafite agashusho k'Imana muri bo naho ubigisha ikibumva ukora iciza abantu ni bake cyane twebwe rero mu mashengero mu ikoba dukora dukwiye kurondera kubashira imbere tukabaduza kugira ngo ijwi ryabo rishike kure rero bari mu banyepolitike bari mu bisata byose nico ituma igihugu gihari nico ituma amashengero ahari rero muri kino gihe hari inyifato y'abana b'abanyapolitike ntudakoresha ingimba mu mashengero abantu bakavuga imvugo iremesha muri 2015 hari umuvugishwa yambwiye ijambo rihamba yarambwira ngo yariko arumva niko ndasengera igihugu acambwira ati gusengera igihugu Imana yatubwiye ko muhagarara gusengera igihugu ko Imana igiye kuvyirangiriza uyo muntu iyo mvugo ubuvugishwa bwe n'ubwo bwibone jewe sinabafata nk'umuvugishwa bavuye ku Mana mugabo n'ubuvugishwa burimwo amaranga mutima ego rero Imana ntitubuza gusenga sengera igihugu hamiyo dusenga twe ntiduhindura Imana ahubwo tubwira ngo ivyo wagambiriye kuri kino gihugu umugambi wawe muri Yeremiya 29 ku murongo w'10 navuga ngo kuko ivyo mbiyumvira ko atari ivy'ivyago ni vy'amahoro kugira ngo igihugu canyu ndagihiteka rero ivy'Imana yimvira ku Burundi si ivy'ivyago ni ivy'amahoro kandi umugambi w'Imana wabandanya kuri kino gihugu ku kibano aho duherereye umugambi wayo nuw'amahoro nico numva nobwira n'abanyepolitike bumve ko umugambi w'Imana hari uw'amahoro kandi ivyo baharanira biyumviye kubishikako bari umugambi w'Imana badahungabanije amahoro kandi n'ikibano kidahungabanye murakoze cyane inshuti namwe bakunzi twari mu kiganiro abakunzi b'amahoro aho twari ko tuvuga guharanira amahoro mu gihugu cacu tukaba twitumbereje ku ijambo rivuga ngo guharanira amahoro mu gihugu canje n'uruhara rwanje twumvise rero ibitari bike dushimire cyane umutumire twari kumwe ni Gratien Nibigira arongoye ishirahamwe Restoration Burundi mwakoze cyane kuri bino byinshi mwadusangije mwakoze cyane kuntumira ego kandi turashimira ko baradukurikirana ndizera ko kino kiganiro abantu bafite agatima k'Imana nibaza ko kazotera gakura cyane ego Samuel niyo kwizera narindemesheje kino kiganiro natwitora basezeye naho ubutaha turakengurukiye Samuel niyo kwizera hamwe n'umutumire wacu Gratien Nibigira batuganiririye nizeye ko wungutse ibitari bike ufise ikibazo canke ico wunganira telefone ni 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 499 amajana 619 iyo urayisanga ko WhatsApp urashobora kudusanga naho dukorera n'imirohero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerard inimero 27 mugire ibe vyiza naho butaha niwe mwami w'amahoro niwe ahora rumwisigirwa Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 ijana na 99 iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57 tukaba tukwikebanuye naho ubutaha niwe mwami w'amahoro niwe ahora rumwisigirwa
rumwizigirwa